Yesai bakunzi ba PITV iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Uyu munsi tugiye kubabwira aho Alibaba yavuye. Alibaba ni ikompanyi ikomeye cyane yo mu Bushinwa mu budandaji bwo kuri internet, ikaba iza mu za mbere ku isi. Alibaba ifise amajana y'amamiliyoni bayikoresha b'abanyamitahe bakomeye ku isi. Alibaba yatangujwe n'umugabo w'umugwizatunga akomeye cyane afise byinshi byo kwigisha isi, uwo nawe si uwundi ni Jack Ma. None yashoboye gute gutanguza Alibaba? Menya byinshi ngaha nkuko avyivugira mu majambo yiwe, ingorane n'inzitizi yagiye ahura nazo. Hano avuga ati, sinigeze ngira dawe w'umutunzi, nagerageje inshuro 3 kuri kaminuza ariko ndatsindwa. Naragerageje kurondera kaminuza ya Harvard ariko nahone biranka, bavuga ngo ntibankeneye kumbona. Ijyanyuma nagiye kuri college y'abigisha yafatwa nk'iya 3 canke iya 4 mu gisagara canje. Rero nararondeye ubuzi inshuro 30 ndabura. Byari bigoye cyane ico gihe, kandi narababaye cyane kuko narigishije muri kaminuza ngo umushahara wanje ku kwezi wari amadolari 10, kuko ntashobora kuronka akazi keza nari gushobora gukora. Hano avuga ati mu mwaka w'1994 ati navuze yuko ngiye gukora ikintu citwa internet, ngo abashika kuri 23 barangwanije banka icyumviro canje. Bamwe bavuze bati ico cyiyumviro ni icy'ubujuju kabisa. Sinari narigeze numva ikintu citwa internet canke ibijanye n'amamashini nyabwonko, nta na kimwe narinzi, kandi sinigeze niyumvira yuko ndi umunyabwenge. Nta numwe yiyumvira yuko nororanirwa, kuko buri wese yaravuga ati nivyo uyu musore ibyo yiyumvira biratandukanye, yiyumvira iby'ubusazi. Murazi azokwiyumvira ikintu kitazigera gikora canke ngo kibeho. Hano abandanya avuga ati naragerageje kwaka ingurane angana n'amadolari 3,000 muri banke, ariko ngo byamfashe amezi ashika kuri 3 ariko ntaronka ikintu na kimwe bampa. Twaravuganye n'abakapitaliste barenga 30-40 bose bakampakanira bavuga bati we musore ibyo nuvyibagire. Benshi bavuga bati Alibaba ni icitegererezo giteye ubwoba. Nanje naravuze ati ndavyizeye, ndibaza iki kintu kizoba igihambaye mbandanije kwegera imbere. Sinigeze nibaza yuko kizoba ikintu gikomeye nk'uyu munsi, ariko nizera yuko hari ikintu kintegereje kandi ko ntegerezwa gukora cyane kugira nihe icizere. Byari bidasanzwe. Rero twegeranije amadolari 50,000 avuye mu banyamitahe 18, nuko rero tuba turatanguye. Mu myaka 3 ya mbere ntitwaronka ni dolari na rimwe nk'inyungu ivuye mu rudandazwa rwacu, ngo ntibyari byoroshe. Umuntu umwe yamubwiye ati nta mahera muraronka, mwavuze byinshi ariko nta n'ugwasha mufise. Jack nawe yamwishuye ati iyo niyo internet. Wa mugabo nawe ati none ifise intumbero nyabaki, uri umutunzi wo ku rwego rw'amamiliyari? Jack nawe oya kabisa. Wa mugabo none urabishaka? Jack nawe ati ego ndabyizeye. Hano rero umuntu yo kwibaza ati ariko kubera iki yagumye itera imbere igatera imbere cyane? Hano bavuga ngo nuko yaronse ubutumwa bwinshi bw'abaguzi kandi bamushimira. Hano ngo bavuga bati iki ni ikintu gihambaye, ntidushobora kugira ico turishe, ariko kino kintu caradufashije bimwe bikomeye. Urazi ubandanije kudufasha umunsi umwe uzororanirwa. Ti rero ngaha narabyizeye. Uwo ni Jack. Buke twarubatse urudandazwa rwacu, buke twarubatse inyubakwa idasanzwe. Ubu rero inyuma y'imyaka 16 turafise umugwi wa Alibaba, umugwi wa Timor, umugwi wa Taobao n'umugwi wa Alipay. Abantu baravuze bati
muri abanyabwenge, bishoboka gute mukore kampani nk'iyo? Hano abagwizatunga bakomeye ba Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch na Larry Page, Mark Zuckerberg, itandukaniro riri hagati y'abo bantu n'abandi nuko bama bafise ivyizigiro vyo muri kazoza, ntibigera bidodomba, bama biteguye gutorera inyishu ibibazo by'abandi. Iyo uri umuntu afise ivyizigiro, igihe cyose hama hari amahirwe. Jack rero ngaha avuga ati ngo nubu abantu baravuga ibyo nyene, bakambaza ati Jack, amahirwe ari he? Simfise akazi, simfise ibi, simfise biriya. Umushinge wa byose nuko ukiri muto. Iyo niyo nyishu ya Jack. Ntukidodombe, reka abandi bidodombe. Amahirwe yama ari aho abantu bidodombera. Iyumvira ukuntu ushobora gukora ibintu bitandukanye n'ivy'abandi. Nuko rero umaze kubyiyumvira, tangura ubikore. Nabonye abantu benshi abakiri bato bafise ibyiyumviro vyiza buri muhingamo, ariko mu mutwenzi bakaja muri vya biro nyene. Hano aravuga ati ngo ushaka kuba uwitunganiriza imigambi, utegerezwa gukora ibintu imbere yuko abandi babikora. Utegerezwa kuvyuka imbere y'abandi bose. Utegerezwa kuba intwari gusumba abandi. Hano aravuga ati ngo nkiri muto naragiye muri hoteli ikomeye cyane ahantu hitwa muri West Lake, Hands West Lake. Aho hari ngo abanyamahanga benshi bahatemberera, kandi najayo buri gitondo cyose kwiga icongereza. Izo ngenzi zije, narakora imyimenyerezo yanje y'icongereza. Sinamenye impamvu muri ico gihe, ariko nabonye ikintu cyose izo ngenzi zarambwira gukora ibitandukanye n'ivy'abandi. Abavyeyi, umwigisha ndetse n'ibinyamakuru nasoma. Ngo rero kuva ico gihe ikintu cyose naciyumvira n'ubwonko bwanje. Koresha ubwonko bwawe mu kwiyumvira. Uwari we wese ejo ngo nihashasha. Tangura utera intambwe, tanguza igikorwa. Abanyamitahe bo vyizera batovyizera, abagenzi bo vyizera batovyizera, abavyeyi bo vyizera batovyizera, ivyo ngo nta kamaro. Uwo ni Jack. Ngo vyizere, umugwi wawe uvyizere, hama ukore umurango nijoro. Kora ukoresheje amaboko yawe yose. Kora amakosha menshi, niwagwa ushobore kuvyuka. Ngo niba koko ushaka kwikorera, iyumvira abandi, kuko abandi bateye imbere bakanezerwa, nawe uzororanirwa, uzohimbagwa. Jack Mangaha avuga ati ngo ntubabare kubw'amahera. Amahera akurikira abantu nibakurikire indoto zabo. Ufise indoto, bandanya. Uwo ni Jack Ma, umugwizatunga akomeye cyane wo mu Bushinwa, akaba ari we yatanguje ico kigo gikomeye Alibaba, ari kumwe n'abagenzi biwe. Ubwo nibwo buzima bw'ukuntu kompanyi Alibaba yashoboye gutangura. Mwakoze mwese kubana natwe, mwari kumwe na Moses Angelo. Bye bye.